Bakunzi ba televiziyo Heritage ndabaramukije mu izina rya Kristo Yesu. Turashima Imana kuba hano kuri no tariki y'uno munsi. Turashimiye uburongozi bwa televiziyo Heritage kudutumirako. Ku mazina nitwa Irakoze Brice Shama, ndumwungere muri Temple de Dieu, ndubatse. Imana iduhana umugisha. Reka dusangire ijambo ry'Imana. Nahaye teme ivuga ati umutima wo kwirimbura, umutima wo kwisubirako, umutima wo kwirimbura canke se umutima wo kwisubirako. Reka tuje muri Luka igice ca 15 umurongo wa 11. Ndasoma mu izina rya Kristo Yesu. Ijambo ry'umuto ravuga ngo umugani w'umwana w'icangazi. Kandi arababwira ati habaye umuntu yarafise abahungu babiri. Umuherezi abwira se ati data, ma umugabane w'indu nutwaye. Agaburira itunga ryiwe. Imisi mike ishize, umuherezi akoranya ibintu vyiwe vyose aragenda, aja mu gihugu ca kure. Ashitseyo yahisha ibintu vyiwe ubuhumbu. Abimaze vyose ikigoyi gikomeye gitera muri ico gihugu. Atangura gupfutana. Aragenda ashumba ku muntu wo muri ico gihugu, amurungika ku gasozi kuragira ingurube. Yifuza guhazwa n'ibishishwa vy'ingurube zaryo, nihagira uwumunutsa. Ndakeneye uyu murongo wa 17. Yisubiyemwo aribwira ati abacangiro bo kwa data bangana kuriya, bahazwa n'ivyo kurya bakabisigaza, nanjeho inzara iri kunyicira hano. Maze ava hasi, mve hasi nje kwa data, mubwira ati nacumuye kuyo mwijuru no ku maso yawe, sinkiye kwitwa umwana wawe, n'ufuma ungira umucangero. Imana data wa twese idutabare. Ijambo ryatubwiye ngo bara abahungu babiri. Umuhungu umuherezi ngo acasaba itunga se, aravuga ati se ngo ndakeneye umitunga ry'iwanje. Uyo muhungu aragenda, amaze kugenda agenda mu gihugu ca hakurya. Niyasezeye abavyeyi, niyasezeye abo bavukana, ariko ageze muri ico gihugu agira ingorane. Amafaranga yari yatwaye ayakoresha mu buhumbu arahera. Mugabo igihe kimwe ijambo ryatubwiye umurongo wa 17 ngo arisubirako. Aravuga jewe ndiko ndasangira n'ingurube, ndiko nsangira n'ingurube ariko muhira kwa data n'umubosi. Data afise ibintu byinshi. Ilevre naracumuye, ndamucumurako, nacumuye ku Mana, nongera kandi ndamucumurako. Ijambo ryatubwiye ngo arisubirako. Amaze kwisubirako, ntiyagiye ku murongozi kunguvuga ngo agiye ku murongozi amurongoye ngo amusabe impanuro. Ntiyagiye muri 3 jours seke, ntiyagiye mu mafungo y'imisi 3, ntiyagiye muri 21 jours. Ariko ijambo ryatubwiye ngo arisubirako. Amaze kwisubirako acavuga ati muhira kwa data aratunze, data afise ibintu byinshi. Muri iki gihe abantu benshi bariko bafata amafungo, abantu benshi bariko barasenga, ariko nibafise umutima wo kwisubirako, nibafise umutima wo kwirimbura. Mbega jewe ndi mubiki, ni hehe nacumuye? Kandi akama ari mu bikorwa by'isengero, birashoboka n'umudiyakoni, birashoboka n'umuvuga butumwa, birashoboka n'umusenzi. Mugabo hari ibintu yagendeyemo bitigeze bihimbara Imana, hari ibintu yabayemo bitigeze bihimbara Imana, ariko nigeze yisubirako. Imana idutabare cyane. Ndakunda kubwira abantu ati kwisubirako n'umugisha, kandi kugira umutima wo kutwisubirako ivyo biragatsindwa. Ijambo riratubwira ati amaze kwirimbura aravuga ati muhira kwa data nukuri bafise ibintu byinshi. Ilevre naracumuye. Acaribwira ati ngo sinkiye kwitwa umwana, bwo ngiye kwitwa umucangero. Amaze kugenda kwa data, amaze gushika kwa se wiwe ngo aramutora. Birashoboka na wewe hari ibintu wagendeyemo, hari ibintu wakoze, naco bitwaye ibyo wagendeyemo mu mwaka uheze. Isubireko. Jewe nakosheje hehe? Jewe ni giki nakoze kitigeze gihi
bihimbara Imana. Ijambo tubira ngo Barutimayo yavuye mu nda ya mama wiwe atabona, ariko Barutimayo ayicara ku irembo. Ico gihe Yesu yariko ayerengana i Yeriko, ariko arengana Yeriko ngo acabona impumyi. Barutimayo ngo arasemera ngo mwana wa Dawidi ngirira imbabazi. Barutimayo nta byaha yakoze by'umubiri, Barutimayo nigeze asesa amaraso, Barutimayo nigeze asambana, ariko yavuze ngo naho ndi ku irembo ntabona, naho ndi impumyi, ari ibintu nakoze bitigeze bihimbara Imana. Ijambo rya mbere Barutimayo yavuze ati ngo mwana wa Dawidi ngirira imbabazi naho ntabona. Birashoboka naridodombye, birashoboka naridoze. Ijambo rya mbere yavuze ngo mwana wa Dawidi ngirira imbabazi. Ijambo ryo kwisubirako. Yakobo agombaga asubire mu gihugu ciwabo, yarazi neza ko ari umusuma, yarazi neza ko yivye umugisha mukuru we Esawu, ariko ijambo rambira ngo arisubirako. Yakobo ntaco yarabuze mu mubiri, yarafise amasho, yarafise abagore, yarafise abana, yarafise ubutunzi, ariko abira ngo yewe marayika ngirira imbabazi, jewe ndi umusuma, ngirira imbabazi, narivye umugisha wa mukuru wanje. Kwisubirako. Sinzi ibyo wagendeyemo, sinzi ibyo wabayemo, sinzi ibyaha wakoze, kandi ubona ko ari amahoro. Wowe uricaye ubona ko utuje, uri mu bikorwa by'ishengero, nubura mu masengesho, nubura ku karago, nubura muri ruwanshe, nubura dimanche, mugabo urabizi neza ko ari ibintu wakoze bitigeze bihimbara Imana. Birashoboka mutima wawe uri kurica urubanza, mbega ibi jewe ibintu nakoze, jewe Imana yombabarira. Iyi nakoze ibyaha bingana uku, nagize ibi n'ibi, ariko nashaka ndakubwire haracari ibyizigiro. Haracari ibyizigiro ko wo kwisubirako, haracari ibyizigiro. Ilevre warafashe amakarante ijuru, warafashe amaventa y'ejuru, waraduza imisozi, ariko uyu mwana w'icangazi niyigeze aja gusaba impanuro ku murongoza murongoye, niyigeze aja gusobanuza, niyigeze aja mu mafungo, niyigeze aduga umusozi ngo agiye gusenga Imana. Oyaye ngo aririmbura. Amaze kwirimbura aravuga jewe n'ukuri narakosheje, maze gukosa nakoze ibintu bidakogwa, mva ku Mana kandi ndahemukira abavyeyi. Acaja gusaba imbabazi. Iyi 2026 Ilevre warayinjiyemo, ariko twese turazi ko twayitanguye, ariko ntituzi ko tuzoyiheza. Ubwo n'ubugombe bw'Imana. Ariko hamwe wopfa uri muri byo bintu wizingiye ko, uri byo bintu wabitse. Abantu benshi bagena tujya tubugita twa Petero. Petero yakagendana nako, Yesu nigeze abibona kajya kabugita, ariko Petero yaragendana nako. Kandi abona ngo uva yewe Petero, wewe inkoko itarabika gatatu, wewe uranyihakana. Mani dufashe cyane, uranyihakana. Ijya nkoko imaze kubikubwira gatatu, Petero acarita aravuga ngo yo, ngo mwami wanje wari wambwiye ko nzokwihakana. Ijambo rambira ngo Petero ngo aja ku ruhande, amaze kuja ku ruhande aririmbura, arisubirako, aravuga ngo yari yambariye ko nzomwihakana. Acaravuga ngo mwami ngirira imbabazi, umutima wo kwitahura, umutima wo kwisubirako. Nurinde ngo baguhanurire, nurinde abahanuzi bakubwire, nurinde bakubwiye ngo tubonye ibi, nurinde ngo bakubwirize ubutumwa. Oyaye umutima wo kwisubirako. Imana idufashe cyane, umutima wo kwisubirako. Jewe ndi mubiki, mbega jewe vyose kankarangiza urugendo, umenye ko atamanda mwagiraniye n'Imana yo kuba kwisi. Hari abantu bavuga ngo urumva ngo jewe ndafise amasezerano, ngo urumva ngo rido yambariye. Oyaye uri kurihenda cyane. Amasezerano menshi ajyamye ku mpanda, amasezerano bajyamye ku mpanda, bafite amasezerano menshi. Mose yararifanye, yari yamubwiye ngo Mose jewe twaragiranye isezerano, ariko Mose yapfuye atabonye igihugu cy'isezerano, kandi yari yamubwiye ati uzoja i Kanani, ariko nigeze ajayo. Mani dutabare cyane, umutima wo kwisubirako. Nurindire baguhanurire ndasubiyemo, nurinde bakubwira ngo urumva ngo ndabonye ibi, nurinde bakubwira ngo urumva ngo ubutumwa bwuze. Oyaye umutima wo kwisubirako.
Zakayo Yesu amaze gushika mu nzu yiwe, Zakayo nta muntu yamubariye ubutumwa. Zakayo niyagiye ngo urumva ngo mwami ngo hari ibintu natwaye, ngo hari ibintu nibyo, oyaye. Yesu amaze gushika mu nzu kwa Zakayo, Zakayo acaritahura, aravuga ye umwami yinjiye mu nzu yanje, jewe ndabizi ko hari ibintu nakoze kandi binyuranye n'ubugombe bw'Imana, binyuranye n'ivyagezwe by'Imana. Ijambo nambira ngo Zakayo ngo agenda ahantu yari yabitse bijya bintu, caravuga ngo mwami wanje ngo ibintu byose nari natwaye aboro ngo ndabibarenza ko kabiri, acaritahura. Mani dufashe cyane, aritahura. Yesu yambwiye ngo urumva ngo Zakayo ngo ko ninjiye mu nzu yawe ngo ndabonye ibi biringahana, ndabonye ibi nibi. Zakayo genda ubikureyo, oyaye. Zakayo yavuze ati mwami nukuri jewe ndabizi ko nakoze amabaga, ndabizi ko narenganije abantu, nari nzi ko ari byo nakoze bitaguhimbaye, binyuranye n'ubugombe bw'Imana. Zakayo agenda ahantu ngo afata ajya amafaranga yatwaye aboro, ajya amafaranga yari yarenganije abantu ngo afata arabasubiza ko. Nawe sinzi bikugoye, sinzi ibyo wagendeyemo, sinzi ibyo wabayemo, ariko haracari ibyizigiro, haracari ibyizigiro. Kristo aracakwiteze, aracarindiriye n'ubu mwana wo kurimbuka. Nkunda kubwira abantu ati Yuda iyo yari kwitahura akamenya ati nukuri jewe naramugurishije kandi amafaranga nigeze yajya na Yuda nawe yamugurishije, nigeze yajya, oyaye. Hajya yari kwitahura, nta jambo tubwira ngo Yuda ngo yari umwana wo kurimbuka, ariko naru yari umwana wo kurimbuka iyo yari kwitahura akavuga hari ibintu nakoze bitigeze bimuhimbara kandi yari yabimbariye. Igihe bariko baragabura sen yavuga ati muri mwebwe, ya haleluya, muri mwebwe naho ndiko ndaboza amaguru, naho turiko turasangira, muri mwebwe hari umuntu umwe ahava ngurisha. Iri joro nyene hari umuntu umwe ahava ngurisha. Hajya Yuda yari kwitahura akatavuga ngo ngo yari yabivuze, mwami ngirira imbabazi. Ariko Petero inkoko imaze kubika gatatu, Petero aritahura aravuga ngo mwami ngirira imbabazi. Petero niwe yari umungere mukuru kijya gihe, kuko niwe yari yasigira urufunguruzo rwo kurongora intumwa, ariko aravuga ati mwami ngirira imbabazi. Imana ishimwe, mwami ngirira imbabazi. Nkunda kubwira abantu ijambo imbabazi nakajambo gato ariko karagoye kwatura. Ndamusabye imbabazi yonsuzugura, ndamusabye imbabazi yongaya, jewe ndi naka, jewe ndi naka, jewe ndi naka. Ariko umaze kwisuzuma ukitahura icuri, ukamenya ko wakosheje, ugaca bugufi, Kristo ararindiye kugurira imbabazi. Rero 2026 datara kurindiriye, 2026 amaboko yiwe aruguruye. Naco bitwaye ibyo wagendeyemo, naco bitwaye ibyo wabayemo. Birashoboka uri mu ishengero ariko ufise abantu watwaye umutima wanse guharira. Iri jambo rirakubara tegenda wisubireko, mbega byoshika ugapfa woshikira kwande. Nituze umunsi n'isaha. Muna nkunda abantu bakunda kuvuga ati ngo jewe ngo hari ibyo yambariye ndasubiyemo ngo ntarabona, oyaye. Urashobora kugira mariage samedi, dimanche ugataha, kandi byose birakunda, kandi byose n'ubugambe bw'Imana. Rero kuvuga menshi siko kuyamara, ariko nashaka ndakubwira haracari ibyizigiro. Birashoboka ari ibyo wakoze bitigeze biguhimbara, bitigeze bihimbara Imana, kandi ubwawe urazi ko wakoze amakosa, urazi ko wagendeye mu byaha byinshi, kandi ibyo urabigendana, ibyo urabibamwo, ibyo urabiririmbana, ibyo urabisengana. Ariko umenye hari umunsi umwe izobishira ku mugaragaro. Nurinde ibisire ku mugaragaro, uyaye. Nurindi gusobanure mu bantu, nurindi rigushire ku karubando, ariko wisubireko. Ni wisubirako haracari imbabazi, haracari ubuntu. Ijambo rirambwira ati Dawidi Natani amaze kumuzanira message yari mu bwenge bwinshi, ariko
Dawidi acarisubirako aritahura avuga ngo ni jewe nakoze ibyo. Ize murambira ngo acagenda mu masengesho y'imisindwi ariko asaba imbabazi. Ariko naye yagiye gusaba imbabazi, Natani aramubwira ati Imana irakubabariye, ariko umwana wa mbere ategereza gupfa. Umutima wo kwisubirako. Umwami Sawuli iyo yari kwitahura, Samweli amuzaniye message akitahura, kuko Samweli yambaje ngo yewe ko ndiko ndumva ugwanaga, kandi uri kuravuga ko washikaniye Imana, washikaniye ibimazi, ugugwanaga ndiko ndumva nibiki. Ariko umwami Sawuli agenda mu bintu byo kwisigura, kandi azi neza ko hari ibintu yakoze bitigeze bihimbara Imana, ko yazigurije, yakoze iby'Imana itamubarira. Hagiye yari kuvuga ngo yo ngo ndamenje, Imana yabibonye ko naziguruje umwami Hagayi, nabiravye ibintu byiza ndabishira ku ruhande. Yari kuvuga ati yo ndakwinginze sabira imbabazi ku Mana, ilevre yari yambye ngende mpenebereze, yari yambye ngende ndandure Abimeleki bose, ariko jewe ndaziguruza. Aje yari kwitahura akavuga ati nditahuye nakoze iby'Imana idashaka, nanyuranye n'ubugombe bw'Imana. Ariko ijambo rirambwira ati Mana idufashe cyane. Abarongozi benshi ntitugomba kwitahura, abungere benshi ntitugomba kwitahura, abavuga butumwa benshi ntitugomba kwitahura. Sawuli akonana n'Imana imyaka 38, akorana n'Imana imyaka 2, imyaka 38 ayikorera ubusa, kuko atigeze yitahura, akora ibinyuranye n'ivy'Imana yamubariye. Itahure, nurindire baguhanurire, nurindire ubutumwa buvuge. Nituze umunsi n'isaha. Ilevre tugitangura umwaka, twifurije umwaka mushasha. Uyu mwaka bigenda uyu mwaka ndakwifurije ibi, ariko nashaka ndakubwira naho twawutanguye. Hari abantu twabibwiye unyi bajyamye ku mpanda. Hari abantu twabibwiye ati uyu mwaka meyerve ndakwifurije ibi nibi, ariko baramaze gutaha. Rero tugomba dusenga Imana, ugira umutima wo kwitahura, ugira umutima wo kwisubirako. Niri jambo umutima wo kwitahura. Reka dusenga Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti, ndagushimiye ko imigambo dufitiye n'imigambi y'amahoro. Ndagushimiye ko ivyumviro tuyumvira ko n'ivyumviro vy'amahoro. Jambo ryawe rambwira muri ku gice ca mbere umurongo wa 37, kuko atajambo na rimwe riva ku Mana ribura ububasha. Niko marayika yabariye Zakariya, kuko atajambo na rimwe riva ku Mana ribura ububasha. Iri jambo ryawe nyakubahwa, reka umuntu wese aririmbure, reka umuntu wese rimufashe. Niko Dawidi yavuze ngo naribise mu mutima wanje kugira noye kugucumurako, kandi ijambo ryawe nitara rimurikira ibirenge vyanje. Mana shoboza uyu mumama kwitahura, shoboza uyu mugabo kwitahura, shoboza uyu nkumi kwitahura, shoboza uyu musore kwitahura. Birashoboka yagandeye mu bintu byinshi, yumvise ubutumwa bwinshi, ariko narafata ingingo, ariko naritahura. Ndakwinginze Mpwemu Yera, ndakwinginze Mpwemu Yera, shoboza uyu muntu gufata ingingo, shoboza uyu muntu gutandukanya n'ibintu bidahisha Imana icubahiro. Haracari ibyizigiro, nta giti cocibwa cosubira kandi kikanaga. Haracari ibyizigiro, uracari ku ntebe y'imbabazi. Ushoboye kubaharira Mwami, ushoboye kubaharira, ushoboye kubatunganya gose, ushoboye kubaha inkomezi zo guhagarara bemye mu rugendo kandi mugakiza. Urakoze, ndagushimiye, zina ryawe rihabwa icubahiro. Ndagushimiye kuri umwizigirwa, ndagushimiye kuri umugizi wa neza. Mana ushoboza uyu muntu kwisubirako, ushoboza uyu muntu kwitahura, amenye
icari amenye ariko araja. Kristo Yesu uzabukoze, urakoze kuri umwizigigwa. Mana urakoze, zina ryawe rihabwa icubahiro. Waravuze ngo musabe muzohabwa, kandi ibyo musaba byose mu izina ryanje nzobikora. Urakoze kuri umwizigigwa, zina ryawe rihabwa icubahiro. Mana iri jambo ndarisengeye rigwe mu ivugiza, uzabukoze nyakubahwa, kandi rifashe imitima ya benshi. Mwami uzabukoze, urakoze kuvyumvise kandi ubikoze mu izina rya Kristo Yesu, amina. Imana ibahe umugisha kandi bahezagire, iri jambo muryumve kandi murikorere, kandi ribafashe mu rugendo kugira umutima wo kwitahura. Imana ibahe umugisha, amen.